nimba hari abarundi bahugwa ubusa n'umuntu agenda impuzu y'ibitagoroye ariko bakamutwenga canke umuntu babura ku telefone kubera yuko batiri we yazimye. Aho simvuze umuntu afungura ku munsi kubera yuko hari umuyaga nkuba. Ikibazo c'amatara n'umuyaga nkuba tukibaza nde? Ico kibazo kandi si c'ubuvuba. Nkuko tubibona mu cegeranyo c'Ibanki y'Isi Banque Mondiale, ikibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba catanguye kwibonekeza neza na neza mu mwaka wa 2009. Ariko kuva mu mwaka wa 2017 gushika uno munsi abegwa n'ico kibazo bagumye bizeza abanyagihugu ko kigiye gutorega umuti. Muri uwo mwaka nyene uwari umushikiranganje w'amasoko ntangaguvu ico gihe Kome Manirakiza yaratangaje ko icikagurika ry'amatara rigiye guhera bivuye ku masezerano bari basinyaniye hagati y'ishira hamwe ya Interpetrol na leta y'u Burundi. Mu mwaka uheze naho no kuvuga mu mwaka wa 2023 igihe hariko harasozegwa inama ihuza abashikiranganje b'ibihugu bisangiye urugomero Rusumo, umushikiranganje ajejwe amasoko ntangaguvu yaratangaje ko urwo rugomero rugiye kurangira mu mpera za Kigarama umwaka wa 2023. Umuntu yovuga ko byabandanyije uko atanyishu igaragara iraboneka. Kuko no mu ntango z'uyu mwaka wa 2024 umuyobozi w'ishira hamwe Rigidezo risanzwe ritanga umuyaga nkuba mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yarabijeje ko hariko harakogwa ibishoboka byose kugira ngo ikibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba gihagarare. Ivyo yabivuga yerekana ingomero ziriko zirubakwa aho nizahera ikibazo c'umuyaga nkuba kizoba gitorewe unyishu. Ariko turavye ibiharuro tukaraba n'umuyaga nkuba dutegekanya kugira ngo ico kibazo kive mu nzira haracarimo agahaze. Ariko rero mu ndinganizo zishira hamwe Regidezo hitezwe megawatt zishika 200 niyo ingomero zose ziriko zirubakwa zahera. Ariko aha tuhitondere kuko naho tuvuze megawatt 200 gusa ntibizokwira turabiye ku mugambi w'igihugu w'iterambere Plan National de Développement. Utegekanya ko tuzoba dukeneye megawatt zingana n'400 ku bijanye n'amahinguriro na megawatt 412 ku bijanye no gucukura ubutare. Hambavu w'umugambi w'igihugu w'iterambere PND, Ibanki ya Afrika y'iterambere BAD nayo mu cigwa yakoze yerekana ko Uburundi buzoba bukeneye mu mwaka wa 2030 megawatt zingana n'600. Kubankurikiye naho navuze ibiharuro byinshi biragaragara ko intambwe ku iterambere ikiri ndende. Hadatorewe umuti ikibazo c'umuyaga nkuba, imigambi yose irora ku iterambere izoba ari ivyijiji.